Nitwa Nintunze Evariste, nkaba ndongoye ikigo ca KITAB imbere y'amategeko. Mu kwiyumvira ico gikorwa nuko bwa mbere ari ibibazo twahuye natwe navyo vyo kurondera izo mpapuro z'amavuko, aho ugenda ugiye kurondera impapuro z'amavuko muri komine bakaguha akabati kuzuye ibitabo, ukazoronderamwo izina ryawe ukamara n'imisi urondera, hari igihe n'ababura aho banditse ugasaba kwandika gushasha. Ico kibazo tumaze kukibona rero niko tukiri abahinga bo gukora ama application, twaciye twumva iciyumviro kije co gutorera inyishu ico kibazo, ico ciyumviro kiba kiravutse. Twatanguye gukora kuva mu 2017, ubwo mwaka uheze rero niho ikigo KITAB kimaze kuvuka, twaciye dushiramwo inguvu kugira ngo tubashe kugishira ahabona, ariyo n'umunsi mubonye vyerekanye ku mugaragaro tumaze gukora bidushitseko gushika uyu munsi. Uko twabigenjeje nuko nk'uko icivugo ca nyakubahwa mukuru w'igihugu avuga ngo turiko twese birashoboka, tugiye hamwe twese, umwe wese yaza araterera ico ashoboye, maze dushika kuri kino gikorwa hamwe n'abandi rero bakunda ugwaruka bazadushigikira mu kugira ngo tubashe gushira mu ngiro kino gikorwa. Rero tumaze kuja hamwe, umwe wese yaza arazana ico ashoboye gito, hanyuma tugishira hamwe kugira aho dushika kuri kino gikorwa gishimishije uyu munsi. Muri KITAB dufise imigambi myinshi. Manze kuvuga KITAB ico arico. KITAB ijeje kwegeranya impano zose ziri mu gwaruka. Ico cyo gukora izo application ni impano imwe muri nyinshi ziri ngaha muri KITAB. Hariho abajejwe gufata amasanamu, abo bafise iyo ntuzongabire muri KITAB barimwo. Hariho abajejwe ibiju vy'uburimyi muri KITAB barimwo. Hariho abize ivyo kubaka cyangwa bafise ubuhinga muri KITAB barimwo. Hariho abajejwe ivy'ugwaruka, twovuga nk'abantu baje kuremesha abandi, abantu bavuga imvyino, bavuga amapoeme, abo bose nga muri KITAB barimwo. Turafise n'umugambi wuko twebwe ugwaruka dutegerezwa gufasha abana bo mwibarabara. Abana mwibarabara turakorana nabo, tukaza ngaha tukabigisha inyigisho, hama rero dukora n'abana mwibarabara twace dusanga ari ikibazo gikomeye, kuko usanga n'abaja mwibarabara batumwe n'abavyeyi babo bafise amikoro make, bakaja gusega, bakagura akabatwara baronse. Twagarukije ngaho nyene hari umugambi witwa dukorane, twaciye dukorana nabo tuwucishije mu mugambi twise UDI, kugira ngo twegere abo bamama bafise ico kibazo, tubafashe mu iterambere, tubigisha ico twita entrepreneuria, ari ugwaruka rwavyize dukorana nabo, bakabafasha mu kwiteza imbere biciye mu kwiyunganya muri duto. Abo nabo turabashigikira, tukabaha mutayi muto kugira ngo nabo bakore, kuko nibaronka ico bafungurira abana babo badosubira mwibarabara, gutyo bice bituma caka baca no mwibarabara gitorerwa inyishu. Rero KITAB mwijambo rimwe dufise ibintu vyinshi vyagutse, impano nyinshi ziri muri KITAB, tukadutumirira yuko n'umuntu wese yumva afise iyo mpano yiwe yoza muri KITAB tumufashe kuyikuza, hama imaze gukura ije kuyikorwa ikore. Afise impano zicaye zose bazizane tuzikoreshe, kandi muri KITAB nta kuvangura, umwe wese ahawe ikaze, icazi cose gukora arahawe ikaze. Hariho umurundi aheruka kuvumbura urukino twita futa, iyo mpano yo kuvumbura urwo rukino nawe nyene aheruka gufatanya natwe kugira ngo iyo mpano yo kuvumbura tumufashe nawe kuyikuza kandi igire ikimazi ikorera igihugu. Ubwambere tugiye gufasha, ubwa mbere igiye gukemura ivyo bibazo vyari biri mu makomine, aho usanga umuntu umwe afise indangamuntu zirenga imwe. Iyo logiciel ije gukemura ico kibazo. Ikindi kibazo cyo gukemura nuko usanga hariho umuntu yiyandikishije muri komine kugaronke rwo rupapuro rw'amavuko bikamugora, ukazomara iminsi ko arondera muri bya bitabo akabura. Iyo ngorane niyo application igiye kuyikemura. Ikindi igiye gukemura nukuntu kuzosanga abantu bagira mariage muri komine, yagenda ruguru kashagera n'undi mariage n'undi mugore, yagenda handi akwendura intara, agenda agira abagore benshi,
bikazogarukana ingaruka mbi mu bana bazovuka, uzosanga bagira ibibazo mu miryango, usanga muri sentare harimo ingorane zidahera zatewe n'amatongo. Ariko ico kibazo niyo application izobikemura ko ata muntu azoshobora mariage irenze rimwe gushikaho uburuze bufasha abana apfuye ivyo mategeko akanga uburenganzira bwo kurongora uyundi biciye mategeko. Ivyo bibazo byose bijanye na etat civile byose iyo application ije ibikemura. Ico bunguka ubwa mbere na mbere nuko iyo mpano yabo tubafasha kuyikuza bagakorana n'abandi bigatuma igira ikimazi. Nk'akarorero nkuko mumaze kubona iyo application hari abafise impano yo gukora ayo application twita developer des applications ari bonyene naho bari gushika ngo bakore application y'ikimazi. Ubwo hamwe n'abandi barungutse kuko ubu tugeze urwego yuko shoko izindi application tukazigurisha. Tuzigurishije ya mpano bazana mu buntu muri kitabe bariko bayicururisha, bariko barayungukiramwo kandi kabatuma babaho. Bucivugo twihaye kwari gukorera hamwe no kurondera akazi. Rero ubukazi bukarabonetse ntibakitwishomeri ubari ngaha gushika ubu baronka amafaranga yo kwiyunguruza bakakwibeshaho ukebuke uko rutera imbere uko bazotera imbere kuko iyo mpano yabo iravamwo ikabacira amafaranga. Gushika ubu yacari mu Kifaransa mugabo tufise mugambi wuko tuyishira mu Kirundi kugira ngo ishikire abarundi bose nkuko n'amategeko amwamwe mu gihugu bageza kuhendera mu Kirundi natwe twisunga aho igihugu kigeze twifuza yuko nayo nyine mu Kirundi izoba ihari tuza kwishira mu ndimi zine. Gushika ubu yacari mu Kifaransa mugabo tufise mugambi wuko tuyishira mu Kirundi kugira ngo ishikire abarundi bose nkuko n'amategeko amwamwe mu gihugu bageza kuhendera mu Kirundi natwe twisunga aho igihugu kigeze twifuza yuko nayo nyine mu Kirundi izoba ihari tuza kwishira mu ndimi zine. Twasize imbere gutorera inyinshi kibazo kihari, twasize imbere kugurisha. Ego cyane tumaze gukorana nabo muri ministère de l'Intérieur turamaze kubandikira turabwiye ko turiko turayikora kandi nabo barabishima ko ico kibazo kihari. Gisigaro uyu munsi tweze kumugara kugira babone yuko bije tubandikira mu mpapuro ubone koko bihuye n'ukuri kuri tere. Niho twaje dukoranye uyu munsi kugira ngo tubereke yuko bitari mu majambo gusa mpapuro gusa bagira ubwoba ati mbere ibinone barabifise bikora gute. Ubwo uyu munsi nabo mwavyibone yuko ari logiciel ihari imeze neza ishobora gukora mu gihugu. Tuvuze imeze neza nuko ibintu twita nkenegwa ubu birimwo ushaka kongera ko udokwana leta vuga ati aha naho dukeneye ko mucishiramwo ibi kuko tutewe kubishiramo ko vyose tukavyikoreye tubigira uko bipfuza kubiba. Ego cyane twabikoreye ko kuko iyo application yacu irafise icyo twita niveau de sécurité. Sigari wese afise mu burenganzira bwo kurongora z'amadone yose yipfuza. Hariho abazafise ubwo burenganzira bihabwa n'amategeko n'igihugu byo kurondera izo mpapuro zo muntu dukonde mu idondoro wo muntu hose muri gisere yacu twabitegekanije byose birimwo. Ntabwo biza biri public ku bantu bose ariko ibanga ryo ririmo kuko bazoronka amakuru y'uwo muntu nabijejwe afite uburenganzira. Rero tukivuka twavutse umwaka weze mu kwa kabiri tumaze umwaka dukora ubu twacare ko turisuganya turondera ibyo tuzoshira mu mahiganwa. Ubu turafise nk'ama logiciel ashika kuri 16 tumaze gukora. Ubu rero kubera ko turiko turisuganya ama competition twebwe yajemwe mugabo twiteguye kuja muri ama competition gatwerekane ubumenyi bwacu dufise muri ubuhinga. Ego twavyumviye ko cyane kuko iyo enregistrement iri kwiraba amatara gacika aba ari ibintu
bitaryoshe kandi bituma n'amadone bitagenda neza. Twasizeho systeme yo kuzokoresha iyo logiciel n'amatara yocika ko duhe duhishije waramo groupe électrogène waramo plaque solaire rero zofise ubushobozi bwo gukorana ivyo vyose bire na internet ubu gushika ubu avec inuze connexion mobile ntaho idashika utafise ama router mobile aho umuntu wese hari hose afise connexion mobile aja kuronka connexion internet rero twavyumviriye ko ari navyo vyatumye dushira mu ngiro logiciel kuko twabonye yuko bishoboka ko mu gihugu cose amantu zeye connexion ushaka kuyironka kandi application bakayikoresha. Tugiye kurana navyo turafise ama application atandukanye turafise application igera ma hôpital turafise application igera les documents électroniques tukaba dufise ama application atandukanye rero bivanye niyo etat civile tuze kumugaragaro uyu munsi dufise n'izindi nyinshi application navuze zigera kuri 16 tuko turagurisha sonye dufise kandi twiteze yuko tubandanya dukorana n'igihugu mu guterera muri informatique. Yego murakoze cyane nimwatwitura mukatubaza twe turemere yuko tuzobaha amakuru yose.